nimureke kwimana mu izina rya Yesu. Mu miryango nimutange. Hariho abapapa usanga ari ingumyi, asanze umugore yatanze akantu na gatoya, ari ingumyi vy'ukuri. Mw'abapapa kirazira kuzibira umugisha canke kwikumira ko ivyo wari ukwiye gutanga bizokukwegera ubukene canke bigukwegera umuvumo. Ahubwo himiriza madamu, kubera nibo bakunda kuzimana, atange. Wa mumama ari umumama ho n'ubugesera, umumama w'ingumye n'ubugesera, urugo ruca rubiha n'ubugesera. Wa mama nimutange, zimana ico ufise, zimana amazi nimba ari ufise, zimana umuhwi, zimana ifanta nimba uyifise, zimana agasuguti nimba ugafise. Utwo kurya hari harera abayagisha abashitsi ngo bayi ivyo kurya biri ku meza. Yewe gaye oyaye, nimusangire bijya nyene mwatetse, bijya nyene mwatetse kurya nyene, naho yoba umwubahwa muhe bijya nyene, buryo uzosanga akunze irya meni yiwawe atariyo yaramenyereye. Nimube mureka kwimana, nimutange ivyo mufise, mutange isabagire. Uko Imana yaguhaye utange, impuzu utange, ibirato utange, isaha, ikaruvati. Erega hari n'umuntu akeneye ikaruvati, ishesheti. Hari umuntu usanga akeneye ishesheti, muhe n'ishesheti azoshima. Ubabara umurushwa Imana izomurokora ku munsi w'ivyago, niko Bibiri yivuga. Uhora hazomuzigama amukize, kandi azogira amahirwe mw'isi, ntazomuha abansi biwe ngo bamugire uko bigombera. Uhora hazomwiyegeka ari ku buriri aho ndobere yagwaye, niwe azomworohereza ubusaswa. Iyo ni Zaburi ya 41 uhereye ku murongo wa mbere. Gutanga ni vyiza rero, biruta guhabwa. Ndakwinginze ibijanye no gutanga ubishire ku mutima, ubibe utagendereje ngo ni mu gihe cy'ubukene. Ubu rero hariho abariko baragendereza ibihe ni mu gihe cy'ubukene. Ubu rero hariho abatongeye gutanga ibigira 10 ngo ni mu gihe cy'ubukene. Hariho abatanga amashikanwa yishingo. Nagenda kubwira, uri kuri yafonsa mu bukene, uri kuri hamba mu bukene. Tanga ivyo utegerezwa gutanga. Fasha abagowe, fasha abari hirya no hino. Aha muri twebwe ndababwira uko twicaye hano, umuntu wese arafise uwaruta. Uhava ubona uri ngaho ngo ndakenye, hariho wundi agusumvya ivyo ufise uri kurarira nawe wavyifuza. Aha mubona umve, hari habo turuta. Rero buryo uruta uba ufise devoir kuri we yo kugira ico ukoze, ico umufashije gutanga no kubiba. Ubivye wese yimbura vyinshi, bica bigaruka bigwiriye. Utanze nk'impuzu, ndabivye impuzu yanje kwa kanaka, ndabivye umuceri kwa kanaka, ndabivye agasukari kwa kanaka, ndabivye ibihumbi 10 kwa kanaka, bizokugaruka ko bigwiriye cyane. Yesu ashimwe. Uzobiba igitenge kimwe, wimbura ibitenge 4 5. Uzobiba ikanzu imwe, wisange wimbuye ikanzu 5. Reka rero kwikumira ko ivyo wategerezwa gutanga, kuko uzoba uri kurizibirira umugisha wawe.